kurira kuri stage imwe na Sadbi navuga ko navyakiriye neza wari umugisha kuko ariho nari nkitangura navuga ko hari abantu benshi bavyifuza canke bavyifuza batashoboye kubironka canke batarabironka ariko kuba Izere yaragiriwe amahirwe yo kuja kuri stage imwe na Sadbi ari hagitangura gifise indirimbo imwe navuga ko vyaneze cane gose kandi nashimira abantu ko banyakiriye vyari vyiza cane gose sigaye sanga umusasi birambabaza kuronka inoti maze mama na papa babeho. Izere ninde kuba bataramumenye? Izere n'umuririmvyi mushasha wo mu Burundi. Izere ni hagitangura amazina yanje nkoresha muri music ni Izere kandi akaba ari naryo zina ryanje niswe n'abavyeyi. Izere yatanguye umuziki gute cyane? Izere yatanguye umuziki ari muri Tanzania yatanguye kurimba muri chorale amatangura ibintu vya music neza muri 2020 niho natanguye neza music career yanje. Ubushika neza muri entertainment ubona wakiriwe gute mu mpande zitandukanye z'abakiye z'abamuziki? Je kuva ntanguye gusohora indirimbo canke kuba canje ca mbere ngaha navuga ko nakiriwe neza cane gose. Vyarantangaje ko ariho nari nkitangura nkakora indirimbo abantu bakayakira neza, so vyaranjoye cane gose kandi vyarane n'intege. Rero ndashimira cane wowe wese ya supporting n'ubu akibandanya supporting Izere. Mu mezi 5 gusa maze gusohora indirimbo zitatu, hari ingorane ubona ziri muri entertainment y'u Burundi zikunze gushikira abaririmbyi nk'abo mu muziki? Ingorane ziriho nyinshi cane kuri twebwe tugitangura muziki nyinshi cane gose. Urashobora kubura uburyo bwa gukora video canke gukora audio canke promoters bakanka kugupromotinga canke ama radio ntakuvuze canke ukagenda kuri radio bakagufata nabi kubera ko hari ugitangura bakaguha umwanya muto, donc bakakwima agaciro nk'umuririmvyi donc ariho tugitangura kenshi ntidufatwa nk'abandi baririmbyi nyene badufata biraho nyene. Rero intambamye navuga ko ari nyinshi ni vyinshi cane duhura navyo ariko turagwana navyo kubera ko aba arivyo tuba twiyemeje. Kuva ku ndirimbo imwe birambabaza ngise ama-views atari make agera ku 80 gusa waruriye kuri stage imwe na umuririmvyi akomeye Sadbi. Izere yavyakiriye? Izere kurira kuri stage imwe na Sadbi navuga ko navyakiriye neza wari umugisha kuko ariho nari nkitangura navuga ko hari abantu benshi bavyifuza canke bavyifuza batashoboye kubironka canke batarabironka ariko kuba Izere yaragiriwe amahirwe yo kuja kuri stage imwe na Sadbi ari hagitangura gifise indirimbo imwe navuga ko vyaneze cane gose kandi nashimira abantu ko banyakiriye vyari vyiza cane gose. Yes. Izere abavuzi bafitanye nabo muri entertainment navuga KSP Sadbi ko twarabona mu kuba bya mbere basa n'abari postinga cyane. Izere na Kora Entertainment canke Izere na KSP canke Izere na Sadbi dufitaniye ubucuti twatangwe kumenyana kuri Buja Music Award aho nashoboye kuronka amahirwe yo guperforminga. Rero niho twatangwe kumenyana na Sadbi turamenyana na KSP gutyo batangura kuza baranshigikira, nico gituma mwabonye mu bikorwa vyanje canke kenshi na kenshi ibintu vyanje bansupportinga. Rero niho ubucuti bwahereye. Ninde canke ni bande wabafashe mu mugongo bakurikirana ibikorwa vya Izere? Izere afise family, Izere afise team bakorana. Dusanzwe dufise ukuntu tuyungunganya tugakora ibikorwa hama nongera asaba uwari wese ariko aradukurikirana canke ariko aratwumva ashobore kugira ico supportinga ashobora gusupportinga kugira ngo Izere ashobore kubandanya ibikorwa vyiwe neza. Kuva iyo family niba atari bangani
Ni family yacu n'umuryango wa Izere tubita nyene Izere family. Nibo dusanzwe dukorana ibikorwa donc n'abantu tushize hamwe kugira ngo dusupporting talent ya Izere. Kumeze ko bagusore video zitatu. Family irakomeye cyane. Kweli kabisa. Yazi ibintu vyoroshe umva intambamye zirabamwo kujya abantu babona tuba twakoze ibikorwa tuba twagwanye n'ibintu byinshi ariko turashimana turagerageza uko dushoboye tugatanga ibikorwa kandi ibikorwa vyiza cyane gose rero turakora nkuko twe ubwacu ari ryo hangiro tubihaye ryo gukora. Kuva kuri birambabaza gushika kwisengesha hari intambwe ubona umaze kugera ko wakuye. Kuva kuri birambabaza kugeza kuri isengesho hari intambwe itari no Izere amaze gutera. Ndavye ko natanguye kugeza naho ngeze ubu hariho itandukaniro rinini. Hariho abantu bamwe benshi bamaze kunahora kubera ko ari ugitangura hari abakumva bakavuga ati arabizi ukabandanya kandi bakavuga arabizi ukabandanya kandi bakavuga arabizi. Rero novuga ko intambwe irahari atari nto nezera ko bizobandanya bigenda fresh ko nzogenda ndakora nibaza Izere azogenda arakura. Indirimbo isengesho n'ubwo butumwa ugomba gutanga. Indirimbo isengesho ubutumwa nashatse gutanga canke ubutumwa buri muri isengesho nashatse gutera intege wari we wese ariko aragwana no mu bintu by'ubuzima canke wari ko arirondeza canke uri ko ararondera ubuzima muri rusangi yaba umufotographe umujournaliste abayaya canke ababoyi abataxi vero abataximen abatayeri abakora ikiyede donc wari nashatse gutera intege wari wese ku cyaco cyose akora nibwo butuma buri mu ndirimbo yanje isengesho. Wowe yanditse uri muri mood meze neza. Isengesho cyambere ni story ni true story canke ni inkuru y'ukuri kuri Izere. Rero bijya naririmbye muri isengesho canke amajambo ari muri isengesho ni vyari muri jewe ni isengesho ryari muri jewe nivyo jiwe naranimvira byari vyimviro by'wanje ico gihe kandi nari mfise cizere ko hari ahantu nzova nkagera handi. Rero no havuye indirimbo isengesho ama mood nari ndimo kweri byari bibabaje cyane ndibaza no muri video murabibona ukuntu bimeze. Rero nuko vyari bimeze ku kuntu nanditse isengesho mood nari ndimo ntivyari vyoroshe byari ibintu bibabaje. Ariko indirimbo isengesho yerekana umengo n'umuntu yaje kurondera mu gisagara avuye ruguru hagati. Izere iwavuka ruguru ajya bakoze kwitira mu gihugu hagati canke bimeze gute? Izere shora kugira abantu je simvuka ngahe Bujumbura je mvuka mu ntara ya Makamba muri commune Nyanzarake ama kujya nabivuze muri isengesho ati naje mu gisagara. Rero nabivuze kubera ko ntasanzwe ndivukirayo ngaha ahubwo naje mva mu zindi ntara nza kurondera ngaha i Bujumbura. Ego mu myaka 10 wanaje kuri umurindi nibaza ko tuzoba tugeze kure na family canke na team yacu nitwabandanya gukora dushiramo ingufu ngo tuzishiramwo twongera dusaba n'abantu badushigikire kuko twebwe ubwacu hari aho dukora tukageza ariko turose izindi nguvu twogera kure kurusha kubera ko twese turi hamwe birashoboka. Inyuma y'indirimbo isengesho navuga ko twe dufise ibikorwa bitari biki kandi twipanze. Twatanguye twizeye ibikorwa dufise kandi twatanguye dufise aho dushaka kugera cyane dufise intumbero cyo tumanze yuko turakora nibaze namwe murabona ukuntu dusohora ibikorwa cyangwa ukuntu dusohora indirimbo zacu. Rero inyuma y'izi ndirimbo zitatu bavuga ko izi ndirimbo zizokurikira abantu bazozibona canke bazoyibona bicare bayiteze. Cyo nabasaba no kubandanya kwanza bashigikira izi zimaze gusohoka birambabaza teramo na isengesho bazishigikire canke bazisangiza abandi kugira zigere kure natwe turiko turitegurira ikindi gikorwa gikurikira. Yego mwaturi kumuvuka mu ntara ya Makamba kandi mwarabaye muri Tanzania. Ko kwitega karirimbo k'igiswahili canke indirimbo z'igiswahili nyinshi
Navuga ko zizosohoka zimwe zirahari ariko si igiswahili gusa, tuzoririmba n'izindi ndimi kugira ngo n'abantu bo hanze batwumve icongereza, bishitse tukanyuzamwo n'agafaransa kugira ngo tuhagure imbibe. Rero si igiswahili gusa ariko n'igiswahili kirimwo, nibaza ko uko tuzogenda turabandanya dukora ibikorwa, nizere ko abantu badukurikirana bazobona impinduka ya Izere, bazobona ko Izere ariko arava ni ariko araja. Ivyo ntibibura ku mu artist wari we wese uko akora bashaka gukorana n'abantu bamukoreye canke bamutanguriye kumvo zo kugira arabe ko hari ahandi hantu vyomugeza. Mu vyo niyumvira birimwo ninaronka uburyo bwo kubikora, nizera ko nobikora kubera ko nanje ntivyongwa nabi. New generation uko muraza neza cyane ubona muzaba muduha vibe nk'iz'abaririmbyi n'ubu bakora ariko n'abakera nka Bikwizo, Safi, Olilo, Yoya n'abandi biryosha nuko babiryoheje. Navuga ko already dusanzwe tubiryosha, je mvuga ko dusanzwe tubiryosha nka je nsanzwe ndabiryosha, bo barakoze natwe tuzokora, hajya bageze turizera ko natwe tuzohagera kuko vaho izo zibika zaramagi. Rero natwe niho tugitangura, turizera ko hajya bageze tuzohagera kandi bikunze tunaharenge. Hano turi mu Rwanda isa n'abandi Izere yoshobora kuducishizaho akapera ku ndirimbo zitatu bamaze kuririmba, ducishizaho bose twumve. Ikibazo nashobora gucisha ko kuri birambabaza, nshaka kuyikora nateramo, reka ndabacishize ko agace kamwe kamwe. Turahera kuri birambabaza. Niki catumye wewe undiza canke nuko ntanifise ibihinda, sherehera unsize mu gahinda canke uzovyemera ngeze mumva, narinzi kuzombera umugore mwiza, tuzobana gushika mu busasa, none raba vyose bipfuye ubusa. Ntaco nakoze ndakwitaho kugeza mboneka ko jewe ndi umusazi, ubu navanye mu bagabo nirirwa mu birabo, sigaye nsa nk'umusazi, birambabaza. Yani birambabaza. Turaja kuri Teamo. Sinzi impamvu wiganje ubuzima bwanje, sinzi impamvu wiganje umutima wanje, ariko impamvu nuko gukunda cyane. Oh darling, take me back, cause I love, I will love till the end. I will love till the end. Hey, yeah. Niyo waba kure yanje, I will love. Hey, sinashobora kugushira kure y'umutima wanje. Iyo ni Teamo. Turaja kuri Isengesho. Naje mu gisagara nzi yuko nje kuronka inoti, maze mama na papa babeho, ariko uko nabiziga siko nabisanze. Mu gisagara hose ugufina, nasanze mu gisagara kuba hari bikoye, nasanze mu gisagara ufinya ruru. Oh mama papa mumfashe gusenga, nanje nze ndonke ubuzima je mbayemwo mama ni bubi, uracabukanira ataco je fise njya, akazi nkora ino ndi umutayera ariko mbona atahera, saba Imana iri ni isengesho ryanje, mara nyibuka mve mw'ubu buzima zifashe umuryango wanje n'abandi bako, manu vyagiye ahera datu vyagiye ahera, akiri kisaho canje. Izo nizo ndirimbo zanje zitatu za mbere maze kuririmba, ni birambabaza, Teamo na Isengesho. Rero saba abantu baje kuri YouTube kuziraba ku ma digital platforms, bose bashobora kuronka ibikorwa vya Izere, wandika Izere canke ukandika birambabaza by Izere,
ugakora subscribe kuri account yanje kugira ngo n'ibindi bikorwa bikurikira uzoza urabironka no ku ma digital platforms hose nizere. Izere ko umuziki ugiye gukunda. Abavuga yuko umuziki utarangira. Avuga ko umuziki utariha sinzi uko nabivuga kubera ko jewe mfata umuziki nk'akazi. Umuziki uramaze kungaburira ibintu vyinshi uretse no kuririmba, ndandikira abandi ba artists. Numva umuziki urangaburira jewe, umuziki n'akazi kuri jewe. N'ubwo butumwa woha abakunzi b'umuziki n'abakunzi ba Izere. Ubutumwa noha abakunzi b'umuziki n'abakunzi ba Izere, icambere nashimira uwo ari we wese ashigikira Izere, uwo ari we wese ashigikira umuririmvyi ashoboye, ndamushimira cyane. Nongera ndabasaba kubandanya badushigikira kujya badushigikira kuri YouTube, bongere badushigikire ku ma digital platforms. Shimira cyane bivuye ku mutima abakunzi ba Izere bafasha kugira ngo ibikorwa vyanje bigere aho bigeze. Ndabashimiye cyane ku mutima, bivuye ku mutima, kandi nongera ndabasaba support hajya tugejeje, tubandanye izindi nguvu kugira ngo Izere ashobore kugera kure. Nico mbona no vuga. Abakunzi ba Islam Media ndabashimiye cyane kuba mwatwimviriye ko mukaduha ubutumire. Muraba agaciro cyane, muri bamwe mu ma TV canke mu ma media ashoboye kuntumira kubera ko kuya nabivuze benshi maze gusaba ariko bakatwima ibiganiro biri muri za ntambamye duhura nazo. Ariko ndashimiye cyane Islam Media kuba mwatwimviriye ko, kuba mwabonye talent yacu mukabona ko mukwiye kudushigikira. Ndabashimiye cyane gose bivuye ku mutima. Ibi mudukoreye muze mubikorere n'abandi artists cyane bagitangura, muze mubashigikire cyane. Yes, Asante sana kabisa. Okay.